mwese shengero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mwami wo mw'ijuru abampere umugisha. Ndanezerewe kuri uyu munsi mwiza aho ishengero ryibarutse abantu nk'abaki. Jewe ubwanje ubaye bwa kabiri mbona babatereza ngahakunda hantu. Naryohewe rero cyane kuba bibaye ndabibona ubugira kabiri. Umwami aheza ishengero ryibarutse. Kandi nabakenje muri baruka. Abandi baca bavuga ngo twese. Muri baruka. Ndabakeze. Muri baruka. Simba imanga. Imana cyane. Kirakugaragurwa. Mutarumera. Kirunugunugu. N'abakecuru. Byarambyine. Mubyare Yesu azorera. Murakoze Yesu abahezanye. Hanyuma tugomba gusangira amajambo y'Imana. Mvuye Muramvya narabivuze iyo nkorera ishengero ry'Imana n'abakozi b'Imana dukorana baranuminasho nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ntibagiye n'izo muzi wanje mufasha wanje nawe nyene yambwiye ati uzoramutse abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Nezerejwe ngo vyose nije nzotuma bikunda. Uyu mwongere wacu amaze kubimbwira ati ejo muzogabura ishengero. Nca ndumva ryajwi ryavugana nanje. N'Imana nukuri ndabonye kuri Imana ikorana nanje. Vuga muti amen. Uze kunyumviriza uwo ari we wese hano atega amatwi ijambo nahawe ni ryanyu kandi ni iry'Imana yampaye. Hanyuma rero icyo ngomba kuvuga ni iki. Ngomba ndababwire umuntu umwe ngo niwe yamanutse avuye ruguru. Urabona ruguru hari amakorosi menshi. Mugabo bavuga ko ari abiri gusa murabizi. Hanyuma rero ngo ari karamanuka yaragiye kuramutsa inshuti atateguje. Hanyuma aho handi asanga bateguye inyama. Hama baca baravuga bati none umuntu Bujumbura yatateguje nta kundi bararyabona. Yega bararyabona mugasinzi ko byahindutse. Sinzi ko ariko bikiri mugabo kera bavuga ngo bararyabona. Hanyuma rero ngo nyamuntu ariyumvira ati ko ari inshuti. Umudamu acafata uburyo bwo kugira imigamba ati umugabo wanje reka ndamushira imbere inyama nini kuko icyo gihe ukukurira ku isahani imwe ntivyari bwaboneke by'iki kizungu. Bashira hamwe mugabo kondisiyo umuntu wese yajya imbere yiwe. Kirazira ko umuntu arenganya ukuboko ngo aje kwiha imbere ya mugenzi we. Baca bafata rero hamwe imbere y'umushitsi bahashira utugufa n'utunyama dutodoto. Umushitsi aravyitegereza ati kweri. Aca atangura kubatera inkuru batarajya ati mubanze mureke ugenda babwire. Ati urugendo rwa mbere hatari. Ati naje mu modoka ashati iyo modoka umuntu yayitwara. Imbere yiwe hari uruntu rumeze nk'uruzagwe. Ati wazubona ashitse mu ikorosi agira gutya. Aca itana ya sahani. Ati wabona agira ngo zimu. Ashikanye imbere za nyama imbere yiwe. Ati nuko bagira tugira amahoro turye. Kondisiyo ntawe ujya imbere y'ubundi. Abaraziriye sema amena. Nagomba rero ndababwire Yesu ashimwe. Ubu rero ngomba erega hari abantu ba migabo y'inda. Bazi ubwenge bwo kwirondera no kumenya kurya. Arazirya. Nanjye ngomba nsabe wa muntu waje hano iri jambo tugiye kuvuga uhindukiriza imbere yawe urya imisoso nturya ubunotonoto.
Sema amena. Utahira imisoso ntutahana amagufa. Ngiye gusoma amajambo y'Imana. Kajya nako tutavuganye tuzokavugana hanyuma. Ntibihera. Umuntu arazaragira buke buke. Dusome muri Yobu. Igitabo ca Yobu. Igitabo ca Yobu igice ni ca gatandatu. Igitabo ca Yobu igice ca gatandatu. Gatandatu umurongo 8. Mwese ngiye gusoma mwahabonye. Igice ca gatandatu nimero zo hasi n'amajana 579. Avuga ngo Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Vuga muti amen. Ndasubiramwo. Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Vuga muti amen. Mana yo mwijuru, turagushimiye turagukengurukiye cyane. Iri shengero rishashe kuri uyu musozi n'iryawe. Nanje umukozi wawe mpagaze imbere yaryo y'uwawe. Namuhebuye uwo watanze kumufasha ari hano. Agendera ishengero ryawe. Muntu wese agira icyo agenda atahanye. Aba bose babahamagaye kuko ufise icubaha. Nanje niteze aho bahakanangiza ku ntako. Biseze gutyo nizigira ko byumvise kandi ugiye kubikora. Ni muri gazina rya Yesu niho tubisavye. Amen. Mbiriza. Ngo banabasabe nk'ishengero ry'Imana iri jambo tuvuganye tubitware mu mutwe twese. Abana bo mu gatondo nibo bahora biga umurongo wo gufata mu mutwe. Mwebwe muri abana b'Imana namwe. None ndabigishije mu buryo bwo gufata mu mutwe. Ndabigishije nabi. Yasi nabi n'igito twigishwa twari dukwiye kubifatanya. Umbiriza rero. Musubire mu mwese muti Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Amen. Mwese. Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Amen. Musubire muri ndime akandi nongerako. Igitabo ca Yobu igice ca gatandatu umurongo 8. Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Amen. Mugenda. Igice ca gatandatu umurongo 8. Icompa nkaronka ico nsaba Imana ikampa ico nifuza. Amen. Ninde yifuza ko Imana yo muhica saba? Ninde yifise? Ninde Imana yifuza ko yo muhico yifuza? Ndabifurije kuronka ico musaba kandi mwifuza. Amen. Bibwire mugenza. Jewe ku ruhande rw'iwanje numva umenga noshaka ngahamagara. None muri mwebwe hari umuntu adafise ico asaba? Canke hariyo umuntu adafise ico yifuza? Je ngo mpampamagara. Ngo mpampamagara. Yesu wacu nashimwe. Oya reka ndabe. Ninde afise ico asaba? Manika amaboko. Ninde afise ico yifuza? Basi. Niryo jambo Imana yambwiye Nyamusa tumva. Genda ubambwirire ati barafise ivyo bifuza kandi barafise ivyo basaba. Ngomba tuvugana ijambo rivuga ngo esi Icompa. Ijambo Icompa nico tugomba tuvugana. Abantu muri mwebwe murimwe amajambo avuga ngo Icompa. Icompa iki nico ntazi jewe. Mugabo kizwi niki? Ni Imana n'umutima wawe. Aha mwese murimwe ikintu kivuga ngo Icompa. Ijambo Icompa nukuvuga ngo ico umuntu yifuza cyangwa ico umuntu agomba gukorerwa akabona kibaye agacanezerwa. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Uyu Yobu rero arabivuga. Murabizi iki gitabo ca Yobu ni igitabo kibaza ngo mbega umugororotsi yoshikirwa n'amagorwa. Yego birashika kandi birashoboka. Iki gitabo ca Yobu nitubona neza uwacanditse naho ari wakivugwamwo. Kandi iki gitabo ca Yobu risobanurwa ngo
kwihana. Uyu Yobu rero murazi yashikiwe n'ibibazo vyinshi vy'intambara, vy'ibibazo vy'amageragezwa, kubura biwe no kubura ivyiwe. Ivyo tubivuze mu ntama, mu ngamiya, mu biki, ni vyinshi siniwe ndabijako. Mugabo murabona icatumye avuga ngo Icompa, nkaronka ivyo nsaba, nkaronka ivyo nifuza, vyariho. Vuga muti amen. Vuga muti amena. Aha birashoboka nawe ukaba uri mu bibazo nk'ivya Yobu, ukabuvuga ati si Icompa ngatabagwa. Ngatabagwa. Icompa. Ngoma nababwire, kandi muri iri jambo Icompa, erega abantu ntibavuga bimwe. Umuntu ashonje nkuba atagira ico ashikarya, avuga ati si Icompa iki? Ivyo ndya. Ahanye mu bantu ngaha harimo abantu b'ibishomeri batagira akazi. None igishomeri ukiko kivuga ngo iki? Ese Icompa ngaronka iki? Akazi. Harimo abantu b'ingumba batavyara, batagira akana. Aha aravuga ngo ese Icompa ngaronka iki? Akana. Umuntu ari mu nzu afitiyemo amageragezwa, nk'umugore atumvikana n'umugabo wiwe, uyu munsi avuga ati si Icompa umugabo wanje akankunda. Vuga muti amen. Ufise abana batarakizwa, ubavuga ngo si Icompa abana banje bakagirana. Ufise umugabo adakijijwe, avuga ati si Icompa umugabo wanje akagirana. Ufise umukenyezi atarakizwa, avuga ngo iki? Si Icompa umukenyezi wanje akagirana. Abantu nimba ko buze mu ijambo rivuga Icompa. Icompa, Icompa. Si ivyo gusa mu vyo ukora, hari ivyo ubona bigorana, ukavuga ati si Icompa Imana ikabingiriramwo neza. Vuga muti amen. Vuga muti amena. Nimba ufise agahuzu ukamuvuga ati si Icompa, kandi ijambo Icompa riri muri mwese ngaha, nta numwe adafise ati ico avuga ati si Icompa. Umviriza ikindi ca kabiri, mu vy'impwemu, mu vy'impwemu, mu vy'impwemu, abenshi hari abavuga bati si Icompa nkuzura mpwemu yera. Sema amena. Ese Icompa muri korale hakaba umugisha. Ese Icompa nkumva gusenga kujanye no kugurura ijuru. Vuga muti amena. Ivyo vyose ni ibintu bivuga ngo Icompa. Ikindi umuntu akavuga ati si Icompa isozera ryanje rikazoba ryiza. Vuga muti amena. Vuga muti amena. Icompa. Jewe nanje murazi ikintu kiri muri jewe Icompa. Ega naje ndimo. Hari ikintu navuze hejuru y'ivyo vyose mvuze. Erega ivyo vyose naje ndabikeneye. Hari ikintu navuze nte bashe. Ese Icompa ngazoja muri Isirayeli. Muri Isirayeli. Mbega hamwe bakunda kugendagenda muri ya misozi Yesu yagenderamo, si muri Isirayeli. Hamwe runungara, Pasteur runungara, hamwe uja ni hehe? Ni muri Isirayeli. Muzosengere nzoje muri Isirayeli. Muranumva runungara, Pasteur ikaravuga ngo aha ngo tugeze ku musozi ngo Yesu yakore ku bya bitangaza. Ngo hahande ngo muri ntuza. Muranje ndamubwira ntikimba baje n'ukugenda ukasiga. Sema amena. Umunsi nakandagiye muri Isirayeli, Yesu wacu ndashimwe. Iyo baravuga ati Icompa, iri jambo ry'Icompa, harura kijya kibazo cyawe cyose ufise, Imana igiye kukwishura icyo wifuza n'icyo usaba. Vuga muti amena. Hey, Imana yacu ni Imana yishura. Erega iri jambo rije kuko ibazi, erega ije kuko ibibona, erega ije kugutabara. Ivyawe ntavyo nzi, mugabo Imana yacu irabizi. Vuga muti amena. Ano nako dushajije twambaye amakoti.
twambaye amaniro meza amakaruvati. Uwo niwe yaramukije undi ati n'amahoro, ati bitadondowe n'amahoro. Bitadondowe n'amahoro. Mugabo haje umuntu yoza hajya akicara akavuga, yewe yovuga akanya ko kuvuga naka uzubibwire Yesu. Vuga muti amen. Uyu Yobu rero ngoma nababwire dusome mu gitabo cya Yobu nyene 29 umurongo wa mbere. 29 umurongo wa mbere. Turi ku ijambo Icompa. 29 umurongo wa mbere niho ngomba ko dusoma, nibaza ko mwahabonye. Yobu ari umugisha yari afise ryari dusome. Maze Yobu yongera kuvuga amajambo yiwe biraguragu ati cogirante nkaba Icompa nkaba narimeze nkuko narindi mu mezi yahise, nko mu minsi Imana yanzigamiramwo, igihe itara ryayo ryakira hejuru y'umutwe wanje, umuco wayo ukanjisha mu mwiza, nkaba nguko narimeze igihe narishitse iki hamwe inama y'Imana yari ikiri mu rugo rwanje, igihe ishobora byose yari ikiri kumwe nanje, abana banje bakinkikije, ibirenge byanje bigitonyanga ivuta, ubwato bw'imbwe mu gitandara bugisendanishiriza amavuta ya elayo. Uko nasohoka nkaja mw'irembo ry'igisagara, ngatekeresha intebe yanje ahiyaguye, imisore yarambona ikihisha, abahumure nabo bakampagurukira bagahagarara, abaganwa bagacereza bakifata ku munwa, ijwi ry'abapfasoni rigahora, ururimi rwabo rukamatana n'uruhekenyero, uku gutwi kwanyumva kwarampezagira, n'ijisho uko ryambona ryarambera igishinga ntahe. Vuga muti amen. Yobu vya bintu muzi yari afise bimaze kumuherako, bikamushira ahantu ho kubona ko kuvyukuri ibintu byose bimuhezeko, aca aravuga ati mbega muri aya mageragezwa, muri izi ntambara, muri ibi nabuze, mbega nokora iki? Aca asenga ya Mana ngomba dusenge. Vuga muti amen. Atatangura kuvuga muri iri jambo atesi Icompa nkamera nkuko narimeze mu minsi yahera, ngifise vya bindi Icompa icifuza umuntu yifuza gukorerwa canke kuronga. Haleluya. Erega woba nguri ngaha ivy'impwemu vyaraguheranye, ese wovuga atesi Icompa ya mpwemu yanje y'Imana ikagaruka, kwa gusenga kukagaruka, kwa kuririmba kukagaruka, kwa guhishurirwa kukagaruka, zangabire zikagaruka, igihe itara ry'Imana ryakira mu nzu yanje. Erega hari igihe umuntu aba mw'itara ry'Imana akumva riramurika, n'igihe bihera ukamenga uri mu mwiza. Ewe Icompa itara ry'Imana rikongera rikamurika iwanyu. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Kandi agifise ivyo bintu icyubahiro cyari cyose. Ngombe ndababwire, iyo ufise ibintu urubahwa. Kugira ibintu ni vyiza. Iyo umuntu w'umunyampemu urakundwa. Iyo umuntu w'umunyampemu abantu barakubaha. Iyo umuntu w'umunyampemu abantu barakugendera. Iyo umuntu w'umunyampemu abantu baramenya batujya n'umuntu w'impemu. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Erega niyo ufise utuntu two mw'isi abantu barakubaha, kandi ubu munyakuri. Kandi iyo ufise ibintu vy'umubiri abantu bose bavuga bati mutama, nyakubahwa, kuki uri n'ico ufise. Vuga muti amen. Ndabifurije kugira ico mugira. Vuga muti amen. Yaburera ivyo bintu bimushizeko, aramenya ati birondererwa mw'ijuru Mana. Ese ico bintu Icompa bigasubira bikagaruka. Laba ivyo wabuze mwene data bisubire bigaruke. Hariho n'ikindi, tugiye mu vy'ivyaha, hari ivyaha bizigiriza abantu bikama vyabanesheje vyabatsinze iminsi yose, kikama ari cacaha. Nagomba ndakubwire mwene data, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uyu munsi ukacihana, Imana iraguhisha uzoba uyisavye. Nimba ari akaboregwe, nimba ari ubusambanyi, nimba ari ukwiba, nimba ari ukubesha,
nimba ari ugutukana, nimba ari inzigo, nimba ari ya macakubiri, nimba ari bwa bwibone, nimba ari vya vyifuzo, uyu munsi ugasenga Imana uti Imana ese icompa ivyo bintu ukabirangiza mu bugingo bwanyu, irabigukorera. Yesu ahabwa icubahiro, Yesu ahabwa icubahiro. Ese icompa nkaronka ico nsaba, nkaronka ico nifuza. Umviriza, uyu Yobu rero abantu bose baramwubaha, imisoro yarahaguruka, abatama bagakubita icubahiro, abapfasoni bo ntibavuga menshi imbere yiwe. Tumvise vyinshi vyatuma abantu bamwubaha. Mugabo amaze kubona ko bimuvuyeko, ngomba nkubwire ikintu kimwe yavuze, yarasenze muri iri jambo icompa. Reka ndakwereka ibintu vyazigirije Yobu mu gihe ivyo bintu vyari vyamuvuyeko. Dusome mu gice ca 30 aho nyene muri Yobu, naho nyene umviriza ingene yavuze ku murongo wa mbere. Ariko none muba mwahabonye, abo nduta ubukuru nibo bampindukiye agatwengo, abo nakengerera base none abegereje n'imbwa ziteramira umukuku w'intama zanje. None inkomezi z'amaboko yabo zomarira iki? Kwari utugoyigoyi tutazoshika mu bigero. Imana idufashe. Murongo wa 12 dusimbire gatoya. Iburyo bwanje hahagurutse iki? Ubwo niko namwe havuga. Iburyo bwanje hahaguruka iki? Basunika ibirenge byanje, bategura inzira zo kuntera ngo bagirende andandure. Umviriza ibintu vyahagurukiye Yobu muri uko kuntu yari yabuze ibintu. N'ibintu bishika bingahe? Umviriza, ubwa mbere Yobu yahagurukiwe n'abo yarusha ubukuru. Abo yarusha ubukuru kubw'ibintu bimuvuye ko baca baramuhagurukira. Ico ni kimwe. Ikindi ca kabiri, abo yakengerera base baca baramuhagurukira. Ikindi ca gatatu, abatagira inkomezi baca baramuhagurukira. Ikindi ca kane, utugoyigoyi atamitsi tugira duhagurukira wa muntu yaratinyitse. Ikindi ca gatanu, abazingamizwa n'ubukene baramuhagurukira ngo bamusunikisha ibirenge, bamwitamba hejuru. Kubera iki? Ivyo bibe vyamushizeko. Ese icompa mugasubira mu mwanya wanyu. Vuga muti amena, vuga muti amena. Iyo umuntu yaguye agasubira inyuma ategerezwa, ariko Yobu we ntikwari gusubira inyuma, byaramageragezwa. Kandi uri mu mageragezwa uzorabe ibiguhiga ni vyinshi. Yesu adufashe. Hari ikintu ca hatari nasomye ngaha ngo n'imihimbiri cija mu ntuze. Imihimbiri mu abantu b'Imana ngo n'imihimbiri. Mbega ijambo umuhimbiri ni iki? Nari kubaza umuntu akasobanura umuhimbiri carico. Umbiriza rero, ijambo ry'umuhimbiri nitwo risobanurira ngaha, rizwi n'abantu noshira mu mico itatu. Ubwa mbere novuga ntirirazwi n'abakozi b'Imana. Aha barazi imihimbiri carico. Ikindi ca kabiri, abantu bize noshobora kuvyemera ko bazi umuhimbiri wariwe. Ikindi ca gatatu, nk'abantu ba kera ndibaza ko bazi ikintu citwa umuhimbiri. Mugaba twebwe muri bike mu biboneka, abantu bakuze vuba tuvuga tuti umuhimbiri n'uwibi bitoki. Umuhimbiri n'umuntu atimoshe. Umuntu n'umuhimbiri n'umuntu yifata nabi. Kandi ivyo ndavyemere kuko bavuga ngo hujya muhimbiri, ngo hujya muhimbiri. Mugaba ijambo umuhimbiri hajya n'ijambo rikomeye cyane. Yobu rero ngo ahagurukirwa n'abo bahimbiri ngo bagamusunikisha ibirenge kugira ngo bamutege. Wewe urabona wewe, ewe mihimbiri. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Turagomba uyu munsi Yesu atwirukanira imihimbiri. Sema amena. Ega naha hari imihimbiri tuzi inyuma.
ngomba nibariza abigeme, mwabigeme mwe nitaba, mwabigeme mwe ubwo munyitaba mwese, n'abari hanze baritaba, mwabigeme mwe naba murabona bazi imbere yanyu nk'imihimbiri. Sema amena. Bajya abantu mubona baza kubabwira ibitari byo, bagomba kubacumuza, bajya tubita baki. Imihimbiri kandi iyo mihimbiri muze muraraba, hari aho usanga no mw'ishengero yinjiye. Twirukana imihimbiri. Sema amena. Umbiriza mwamisore mwe, abantu murabona babikwega ko nk'imihimbiri. Yego nyene. Yesu wacu nashimwe. Hariho ubuntu muzobona buza bubikwega ko shara hewe uraraba neza, muraraba neza, imihimbiri tuyirukana. Sema amena. Mwabakenyezi mwe ndaba murabona bajya muzece mubwira muti mvako waki. Hey, imihimbiri tuyirukane mu izina rya Yesu. Umbiriza, hari abagabo biriko baragenda bagomba gusambura ingo z'abandi, ingo z'abandi. Twavuze ngo hari ibintu vyerekana ngiki. Mwabagabo mwe murabona bo murabona. Nagira numve ko muhakana. Bariho baza nk'imihimbiri. Yobu ngo baraza ngo bagomba kumusunika ibirenge ngo bamukureyo bamutege. Bajya bagomba kugutega ngugwe mwisanganya. Yesu adufashe. Imana itwirukanira imihimbiri mw'ishengero. Mw'ishengero hasigara y'abantu b'impemu bakomeye bariko baraja mu rugendo. Kandi nimburi uri nk'umuhimbiri nyene wihane, kuko ibintu bitera umuntu aba umuhimbiri n'ivyaha. Sema amena. Sema amena. Sema amena. N'ivyaha. Ngoma mpave ndangize rero. Yesu wacu nashimwe. Hanyuma rero uyo Yobu bigenza uko akabona ivyo vyose biramuje ko yavuze ati Mana Icompa nkamera nk'uko nari imeze ryari mu minsi ya kera, sinsubire gutegwa n'utugoyigoyi, sinsubire gutegwa n'imihimbiri, sinsubire gutegwa n'abantu batagira inkomezi, sinsubire gukengerwa n'ubutonkengereye. Mbega ndababajije iherezo rya Yobu vyaragenze neza? Mbega Imana yaramwishuye? Cyacubahiro kirongera kikagaruka? Namwe ndabifurije ko kigaruka mu izina rya Yesu. Sema amena. Umve, Mana yantumye ngo muri mwebwe harimo abantu bavuga ngo Icompa. Ngoma nkubwira aho birabonwererwa. Turaja gusenga Imana. Umuntu yitwa Baramu, igihe yakingero y'abaraki ngo aje kumuvumira abisirayeli. Murabizi ngo agiye mugabo apfuye kugenda Imana itamwemereye. Ashitse ngo ahantu abona abisirayeli, awe kubavuma ngo yaciye agirane. Yaragizende ngo abona n'ihanga ry'ibera ukwaryo ritivanga n'ayandi. Ararunguruka ati yo, ati mbega ninde yoshobora kuvuma b'Imana yahezagiye. Atashiramo ijambo rivuga ngo ahubwo ese Icompa nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Sema amena.
ndababwire n'aba bakozi b'Imana bo mubona barafise ijambo rivuga ngo Icompa. Barimwe ijambo rivuga Icompa. Nukuri nkabambeshe mutarimwe ijambo rivuga ngo Icompa. Ndababona murimo ese Icompa Pasteur Joseph yashengero ryo mu Kamengo karishikana mwijuru. Si kuvuga gapasito. Sema amena. Aba barongozi bose bavuga batesi Icompa shengero ry'Imana nkazorishikana. Aba bungere bacu batuzejwe bavuga batesi Icompa iri shengero n'aba bapastori barongoye kazobashikana mu bwami bw'Imana. Vuga muti amen. Turabibifurije ko dushikana turabifurije gushikana ishengero ry'Imana mwijuru. Turi mu ijambo rivuga ngo Icompa. Vuga muti amen. Erega n'Imana yararikoresheje iryo jambo. Soma Zaburi ya 81 wumvire. Zaburi ya 81 wumvire ico Imana yavuze ku ijambo Icompa. Iri ni ijambo rikomeye cyane turiko turavugana. Hari Imana iragahezagiwa. 81 Icompa abantu banje bakagira nte? Icompa Abisirayeli bakagendera he? Nokora iki? Beneda Imana yarinze ivuga ngo Icompa. We niwe wobura mu Icompa. Imana itisi Icompa. Abantu banje bakagirana. Erega yari ifise intundu yuko yabona harimo abantu batumvira. Erega yari ifise intundu y'ibintu yifuza ko vyoba mu Bisirayeli. Atesa abo bantu banje bogendera mu nzira zanje. Ese Icompa bigakunda. Ese Icompa bikaba. Ese Icompa bakihana. Ese Icompa bakampindukira. Ico nkora notsinda basi babo ryari vuba. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Mana nayo iravuga ati si Icompa urinde kuyibabazaga mugenzi ari we wibarira. Ombiriza tugiye kwa barusenga Imana. Nzaguhamagara mu buryo butatu aho mpamagariye. Kandi ngiye kurangiza nivyo. Mugabo murumva ico Imana igomba. Icompa abantu banje bakanyumvira. Ese Icompa Abisirayeli bakagendera mu nzira zanje. Iki korana igiki notsinda basi babo ryari vuba. Vuga muti amen. Erega umwasi dufise ni shetani. Erega umwasi dufise ni wa mugwanizi. Nitwagenda kwigomba izodutsindira iyo mwasi vuba. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Umviriza rero. Umuntu wese aravuga ati Icompa. Umuntu wese aravuga ati Icompa. Ngomba nsubire gatoya imbaza. Mwabantu muri hano. Umviriza. Muri iri jambo Icompa mwese nasanze riri muri mwebwe. Nasanze riri muri mwebwe. Dusoma hano turangiriza tubone ko iyi Mana ico yavuze yagishikije ku muntu umwe duce dusenga Imana. Mu gitabo c'ingoma ya mbere. Mu ngoma ya mbere. Mu gitabo c'ingoma ya mbere. Sawa ngira ngo mwahabonye. Ingoma ya mbere igice ca 4. Igice ca 4. Umurongo w'icenda. Igice ca 4 umurongo w'icenda n'uw'icumi. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati Icompa ukampa iki? Umugisha. Ukungura urubibe rwanje. Ukuboko kwawe kukagenda kundamira. Ukandinda ibyago simbogwe. Nuko Imana ikimuhiki? Umviriza rero uyu ni Yabesi. Igitabo kidondagura uruvyaro rwa Isirayeli. Uyu Yabesi avuka mu muryango wa Yuda. Urasoma neza igitabo nicyo kivuga. Turabona neza Yabesi amaze kuvuka ngo yavutse bimugoye. Nyina yamubyaye bimugoye acamwita Yabesi. Icyo ngomba kuvuga ni Yabesi amaze kuvuka aritegereza abona ko muri uko kuvuka kwe nahavukiye ari n'ivyo yavuye gusaba.
akavuga iki ijambo rya mbere yavuze ngo ese Imana icyo bikamiki umugisha turamutyame turamutyame umugisha ni mwiza urifuza umugisha Imana bawumbe ndibuka uyu mwungere wacu uyu mubyeyi wacu umwaka isoko igira ingorana mu gisagara abantu bagize amagomba y'ibyahiyeyo n'ibyabo byose uwo munsi abantu baza gusenga jena ingaha aravuga ijambo n'ubu riracari mu mutima wacu kandi namwebwe duca mubyibuka Mana twese twarahira mu kurebesha ishengero yahagutse ahanyene gukora hakuka akadutangariza cyangwa akaturemesha nzarunga muzatume mw'abakristo mureme nivyo icyo kibazo cyarashitse ariko cyashitse Imana ibizi hari isoko ntihari umugisha turamutyamena niko yavuze naciye numva amahoro mu mutima ishengero ryose ndabona ndaruhutse uzarubarize ngo amena amena Imana iriya yimfashanya ishengero hari isoko ntihahindike n'uyu munsi genda none mamugisha tubahika umuntu niyamaze gusubira mu gihe yarafise erega iyo bibaye uriko icyo usabwa n'ubihangana kuba mu byamera none yuko ntibyashitse ntibyagarutse abakozi Imana tubarebesha kuba mu byamera kuba mu byamera umugisha w'Imana wongere kubabako atavuga ibintu bitanu atukungura urubibe rwanje nukuvuga kunguka mu buryo bw'impemu ukuboko kwawe kukagenda kundamira kugira ngo ntugwe mu byaha undinde amagorwa Yesu nashimwe ukuboko kw'Imana kukagenda kuturamira iyo ugiye kugwa mu byaha Imana ikakuramira iyo ugiye kugwa mu muntu uze mu magana ikakuramira ibonye kugiye kugwa mu bintu bitari kikakuramira kuba mu byambere Imana ngo yabese iki mwito yagize nde icyo yagize nde umiriza rero subire mvuge kwa kundi mbega mwabashinga mwahe nkanje mwe igitaba muragomba Imana iba icyo muyisabye urabona guca bakabutura umiriza mwabakenyezi mwe muragomba Imana iba icyo muyisabye kuri bya bindi byose jewe ndagomba Imana ibone ikikinga isabye c'icaha canyizingiriyeko n'ukuri caniye guheba n'ukuri Imana ikingone kirabareko izobikoze aho uri uhari mu kutishiki tutugusenge kazi mpamagaye umuntu yumva ati jewe ndafise icaha caniye guheba canyizingiriyeko nama nihana igihe cose binzikisha ibyifuzo ubusanganye akabara bwarananiye itabi bwarananiye ibintu byose byarananiye ndagwaye kazi